tugire Kristo. Ngira ndababwire Kiyete Montera. Papa wacu yari umuntu akundana, afise umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe. Vyaba ari ibindi bintu. Vyaba ari ibindi bintu, yaradukunda nk'abana biwe, ntaco twabuze, yaraduha vyose, yaratuba hafi nyene nk'umuvyeyi wacu. Nta vyinshi mfise ndababwira ko ahantu novuga sinoheza. Papa wacu turamukunda, aruhuke amahoro. Nivyo. Arakoze Kibondo. Dusabe rero vyaguruke kandi kugira ngo begereze ariya ruhafu, hanyuma utanga akanya ko gusezera bwa nyuma ku muryango.
ashike muri uwo muryango wo mw'ijuru hamwe n'aberanda mu gukoresha amazi bakoresha mu batisimu ubwo buzima bwinjiye muri Yesu yashitse turizigiye kandi turemera kandi tuzozuka ubuzima bwa Yesu kubera ko kwemera heze izira ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. ubuzima nuhe umuvukanyi intsinzi yawe natwe uturemeshe twumvire Mukama. Mukama twumvire Kristu dukunde. Dusabe Mukama soko ry'ubuzima niwe waduhaye kubaho n'umutima wifuza guhoraho. Raba rero mvyeyi nzima amarira n'amaganya turimwo uheze wumva ibisabisho vyacu ukiza urupfu umuvandimwe Gabe Bugaga umushire mu gahimbare kawe bagasangira n'abirana bukikije tubisavye twifatanije na Yezu Kristo Mukama wacu. Amen. Ubu naho duhezagire uruhafu shungura umuhezagiro wa muri kico rezo cyoro umutima uyu tugire tubike ngaha bone gusangira n'aberanda bakanyamuneza k'ijuru tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Murakoze cyane umukozi w'Imana. Ubu naho
kugira ngo mufate ibyicaro tubanze duhe ijambo umushikiranganji w'abakozi n'akazi no gutekaniza kazoza ashike hano kugira ngo adushikirize muri make ibyaranze ubuzima bw'uwo muhisi duherekeje uno munsi. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, muryango w'amaraso w'umuhisi twabuze tutanka, mushikiranganji Gabi Rugaga, inshuti, bagenzi, babanyi, shengero ry'Imana mwese mukoraniye ngaha, ndagira ngo munkundire ndababwire muri make ubuzima bwaranze umushikiranganji Gabi Rugaga akiri kuri iyi si y'abazima. Gabi Rugaga yavutse itariki nkumbure ntiyamenyekanye neza, ariko mu mwaka w'1977 yavukiye ku musozi Higiro muri komine ya Muhuta, province ya Bujumbura. Abavyeyi biwe ni Bugaga Patrice na Simbagije Judith. Amashuri yagiye ariga mu buzima bwiwe kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'1993 yize ku ishuri ritoyi yo mu Rugombero. Kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1997 yize kuri seminare ntoyi y'Ibuta. Kuva mu mwaka w'1997 kugera mu mwaka w'2000 yize ku ishuri ryisumbuye ya Lycée Dirac Tanganyika. Kuva mu mwaka w'2001 gushika mu mwaka w'2004 yize ku ishuri kaminuza Université Lumière de Bujumbura, acaronka urupapuro rw'impamyabushobozi mu gisata ariyo bita lisansi mu gisata cyo gutumanako amakuru. Mu mwaka w'2002 gushika mu mwaka w'2003 yabaye umumenyesha makuru muri CCIB FM Plus. Kuva mu mwaka w'2003 gushika mu mwaka w'2004 yaragize imyimenyerezo y'akazi ico bita stage mu gisata mpuzamakungu PNUD. Kuva mu mwaka w'2006
gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yabaye umumenyeshamakuru kuri radiyo Ijwi ry'Amahoro. Kuva itarike 1 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika itarike 2 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017 yari umumenyeshamakuru kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Kuva itariki 2 ukwezi kwa gatanu ibihumbi 2017 yaronse amabanga yo kuba umuhanuzi mu gisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nkenguzamateka. Itariki 2 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018 yabaye umuhanuzi mukuru muri ico gisata nyene c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya mbere kwezi k'ukwenda umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umuyobozi w'igisata kijejwe amakuru mu nama nshingamateka. Kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umukomiseri ajejwe ibikoresho mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora. Kuva itariki 5 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025 kugera ku itariki 16 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ari naho yashengera yari umushikiranganji ajejwe amakuru n'ibinyamakuru. Uwo muhisi rero akaba mu rugendo rwiwe bwo muri ubuzima Imana yari yaramuhaye ingabire isumba izindi zose, akaba asize ibibondo 4 bikiri bitoyi bikeneye ubufasha no gushigikirwa, na cane cane ko bakiri mu mashuri. Imana nyine isi n'ijuru yoyo ibigira ikabigirura imwakire mu bwami bwayo. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje kuri iryo jambo ryerekeye ubuzima bw'umuhisi duherekeje uno munsi. Ubu naho twagomba duha akanya umwe mu bo bagendanye agire icyo ashikirije. Jean Petit. Umwe mu cubahiro Imana yamuhaye, nshuti bajyango, namwe bagenzi b'umushikiranganje Gabi Bugaga, tugire Kristo. Mpagaze ngaha nk'umwe bagendanye, ariko sino kwibeshera ngo twagendanye umwanya munini, kuko jewe twamenyanye mu bihumbi 2013
duhujwe n'ibikorwa nari njejwe ico gihe nawe n'imirimo yakora, kuko yaraje kugira couverture mediatique y'inkino nariko ndarongora. Ico gihe aza yashitse ashwashwanutse nyene kujya yari ameze, ashika abaza ati ninde ni araba ivyo bintu, ibi bintu tuje gukora. Baca bamwereka jewe, à l'époque nari mvyibushe kurushaha, aca aratangara ati wewe ibi vy'imipira urabijamwo ungana gutyo. Hanyuma ubucuti buheraho, kuko bose kuri tele banyita president, mbona umujournaliste aja nyubahuka, inkuru ziba zihereye aho, tuca dutangura kuba bagenzi gutyo. Ariko ntababesha, uwo mwanya mutoyi namumenye nukuri waranyigishije. Gabi yarafise amakarite amwe ntovuga, nibaza ko bari ngaha bose bamuzi, bari bazi yuko ari umuntu ashwashwanutse, ahari hose haba ari ahantu hari akamwemwe. Yari umuntu kiretse ibyo byo gutera inkuru, Gabi yari seriye mu bikorwa. Hariho igihe jewe namubonyemwo, twarakunda gucokozanya, murabona ibi byo mu Burundi, nkamucokozanira we namba ari wowe uri umuhutu w'ama place kuko ukomeye gose kandi bavuga ko bahutari bo bakomeye, akaca twenga tukagira jaho mvugira ko yarakomeye birenze. Ndibuka turi muri campagne ya 2020 twari muri equipe imwe, tugeze Ingozi, harabaye programme tutari twagize kuko twari censé hari un premier mai, haca haba ico twita petit rassemblement, tuca tujivumbi, tugarutse imodoka iragira pane, wewe na equipe twari kumwe kubera twashitse nka minuit, dutegerezwa kugenda kuri mu Kirundo centre 5h, ntiyaryamye kweri. Ndibuka ico gihe twari kumwe na SN Dorian, Gabi na equipe yiwe yarimo abitwa ba Bosco ba Jaguar, baraye barakora. Mvyutse nzi ngo ndazindutse sanga baricaye, cyamubaza none we nturuha nta bimwe twagira. Ijambo yambwiye ngo rigi igihugu ngo dutegeza kucitangira, ngo nakumvise uri kuragona, ngo cambona yuko tutogona twese. Ako kantu karantravye ku buryo iminsi yose yakurikiye tutagiye kuryama twese narifata, aho ni ntahe nagomba shinge y'ukuntu yakunda ibikorwa. Ikindi kintu, Gabi yarafise urukundo kweri. Gabi jewe n'ubu unye yari umushikiranganji, ndamutelefone yavuga yaje. Ni Gitega, abo babanye Gitega barabizi, nta kwezi kwahera tutabonanye. Tugatera inkuru nyene tukanezerwa. Ariko nkuko babivuze, Imana ntiharirizwa. Gabi numvise yitavye Imana, vyarangoye kwakira, sinari na hafi ngo nje kuraba ndemesha umuryango, ariko nashaka kuremesha ibibondo. Umwanya muto naronse, mwarabonye ko nabaye hafi yanyu. N'ubu jewe ico nobemerera nuko nzobaguma hafi.
abagenzi ba papa wanyu benshi ndabazi, sinovuga ngo nzobafasha ntavyo noshobora, ariko turi kumwe n'Imana nibaza ko bizogenda neza. Uwaserukiye leta y'u Burundi yabivuze yuko mukiri bato mukeneye ubufasha. Ekerera ijambo ry'Imana nabonye ribiri mu Baroma, Abaroma ikigabane 18 murongo wa 18 niwo umaze iminsi undemesha. Handitswe ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Niryo jambo numvise norangiriza ko ndabwira yuko tubuze kweri, turabuze, ariko nibaza yuko Imana izoduhoza. Yesu ahetse kiri. Muri protokole badufashe begereze Naomi umwana we mukuru muri umwanya nyine wo gushinga intahe. Gire Kristo. Ngira ndababwire kiyete montaya. Papa wacu ari umuntu akundana, afite umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe. Byaba ari ibindi bintu. Byaba ari ibindi bintu. Yaradukunda nk'abana biwe, ntacyo twabuze, yaraduha byose, yaratuba hafi nyine umubyeyi wacu. Nta byinshi ndababwira ko ahantu avuga sinoheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nibyo. Arakoze kibondo. Dusabe rero tuvyaguruke kandi kugira ngo begereze ariya ruhafu, hanyuma dutanga akanya ko gusezera bwa nyuma ku muryango.
Kabikira ishurwe ry'inama nkenguzamateka. Ya gatandatu hacakurikira ishurwe ry'umugambwe CNDD-FDD. Ubw'indwi hacakurikira ishurwe ry'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n'imenyeshamakuru. N'umunani hacakurikira ishurwe ry'abasenyi. Ubw'icenda hacakurikira ishurwe ry'umukuru w'igihugu n'inama nkuru y'igihugu igejejwe kumenyesha amakuru. Y'icumi harakurikira ishurwe rya Maison de la Presse, ikigo c'abamenyeshamakuru. Y'icumi na rimwe harakurikira ishurwe rya radiyo na televiziyo y'u Burundi. Kuriko amashurwe yotonda hanyuma agashikanwa ngaha kubaza. Abafise n'ishurwe rya leta y'u Burundi baryegereze ngaha ibyo bitangura. ngo niriri ngaha. Murakoze.
n'abakurikiye ishuri ry'umugambwe CNDD-FDD. N'abakurikiye ishuri ry'umushikiranganji. Akurikiye ishurwe ry'umugwi w'igihugu wigenga ugiye gutunganya amatora seni. Akurikiye ishurwe y'inama nkuru ryo kumenyesha amakuru mu Burundi CNC. N'abakurikiye ishurwe y'ikigo cy'abamenyeshamakuru Maison de la Presse. Naho haze ishurwe y'iradiyo na televiziyo RTNB. Murakoze cyane. Naho banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese icyubahiro Imana yamuhaye tugire Kristo. Uno munsi mwazindutse muza kudufasha guherekeza umuvukanyi wacu, akaba n'umubyeyi asize ibibondo bine, umushikiranganji Gabi Bugaga. Gabi Bugaga muramuzi, nasanze mwamuvuze, hari n'abashaka kumundusha, ariko jewe yarandeze, yaranyigishije. Umuntu afise umwete, umuntu uri muri interna yarasaba permission, ati je murumuna wanje ashobora kutamubona neza mugabo
reka nje ku murongo wajya muri refectoire je neza kumutora iye muri refectoire nkazamo n'umuntu ankweze yicaye kambwira ati nayo kuraba Gabi yari umuntu aganira iwanyu yicaye sinashaka kuhicara kubera urumva natwenga bigatuma bikangura rero igihe Imana imuhamagara aravuze nta kundi niko Imana yabishatse nta n'umwanya munini wari uheze tuheruka gushingura umubyeyi wacu hafi rero ndashaka ndababwire ikintu candemesheje nagira nkengurukire cyane leta y'Uburundi abashikira umukuru w'igihugu bamubwirire ko nkenguruka maze iminsi ishika 13 Gabi Mugaga muramuzi nasanze mwamuvuze hari n'abashaka kumundusha ariko jewe yarandeze yaranyigishije umuntu afise umwete umuntu ndi muri interna yarasaba permission ati je muri umuna wanje shobora kutamubona neza mugabo reka nje ku murongo wajya muri refectoire je neza kumutora iye muri refectoire nkazamo n'umuntu ankweze yicaye kambwira ati nayo kuraba Gabi yari umuntu aganira iwanyu yicaye sinashaka kuhicara kubera urumva natwenga bigatuma bikangura rero igihe Imana imuhamagara aravuze nta kundi niko Imana yabishatse nta n'umwanya munini wari uheze tuheruka gushingura umubyeyi wacu hafi rero ndashaka ndababwire ikintu candemesheje nagira nkengurukire cyane leta y'Uburundi abashikira umukuru w'igihugu bamubwirire ko nkenguruka maze iminsi ishika 13 leta ku munsi iri kumwe nanjye iranshyigikiye nagenda bamenyeshe nta muntu nagiye kudodora gufasha gushingura umuvukanyi habe nawe leta yakoreye leta yakunda mbere n'umugambi yakunda sinabideha kuko naramubonye 2020 nongera ndamubona muri aya matora ari muri sena aje ibikoresho araza kumuraba gatubwa bya famiye kambira ati ndi muri iyi rero nagire mpumurize cyane abana nsigiye abo bana ndabateye intege mwige nta muntu n'umwe w'umushikiranganje atize mwige mushishikare namwe mwahora mukorana ejo ntagira igitigana nkabajya kara muzo muvuge muti uyu turamwibuka kuko naraye mbonye kimwe bahora batubwira ngo umwana ni uw'igihugu umwana ni uw'igihugu kuko jewe nibaza ko naho yamfasha ntigeze afinisha na gato rero ndashaka ndakengurukiye abantu bose bamwizeye mu nzego zose umugambi yari arimo mukamwizera mukamushinga amabanga ajya amabanga mwamushinga nanjye mwamunteye ko namubona nanjye nari ndimo ko nari muri rusange y'amaraso ndabakengurukiye cyane by'imvamutima jewe ni ukuri naravuze mbambye bati we tekana naciye numva umutima wanjye uruhuza n'umunsi wa mbere numviye inkuru
nasanze abayobozi ku nzego zose bahashize nabimenye inyuma, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano baramperekeza gushaka kuri moto. Rero nagenda bakengurukire ndabashimira na cyane cyane kuri aba bana sibyo, ni ukuri muze mutwegere cyangwa mubaze turenga abana byagenze gutya, natwe tuzoba tubona yuko ibikorwa mwakoranye mubizirikana, kandi nkako jewe narabaye iwe muhira nawe yabatashe ku mugoroba numvise Jean Petit ariko arabivuga, nasanga yacometse ordinateur yahejeje gukora agiye ku kazi, aho wa muntu yataha atevye imashini yahejeje arakora hamuragiye. Rero ndabakengurukiye mwaramurije amarira, sinari kugishobora, uyu mugabo ni munini sinari kumushobora gutunganya urubanza rwiwe, kuko niwe papa, niwe aramubyeyi. Ugiye kuraba ujya mu mama akunda kuba afite amagara make, niwe acamutora kumujyana kwa muganga. Ibyo byose nabyumviriye, hama ngaca ko amashaje yo kumushingura byari kungora cyane. Ndabakengurukiye inzego zose, narabonye abava mu bushikiranganji muri mu biro bya umushikiranganji wa mbere, muri presidence, muri minisiteri yararimo. Rero sinogira ko ngo ndabadondagure, ariko mwarakoze, Imana ibampezagiye.